nkiri muto narisanga ibintu byo gusenga tundi umuvuzi w'ingoma mwiza battery amakandi cakabirinda umukinyi wa Davi mwiza cyane ayo n'amahobbies yawe cyane donc rudo izo jeux nyene zitumanye z'abajene rero aho byagiye kugira papa 2010 yitavye Imana niho ubuzima bwaciye buhinduka muhira donc niga lycée du Lac 3e lettres modernes c'était en 2010 hama aho abagenzi ibiki a situation j'en mvuge gute économique muhira irahinduka bien kuburyo wa mwana yatonda lycée du Lac meze bien nyene ndatonda mfise attestation d'indigence bien ubuzima bwanse nyene bwanse carrément kuburyo nahatswe guheba ishuri and I was like bwa wundi umwana w'imfuvyi ameruko bwa wundi hari abana bahura n'ibibazo bitandukanye kujya kuntu uvukira muri confort ukavukira mu bintu kwa ukabona nyene yuko atacubuze ego nimutunze cyane ku rugero rwo hejuru cyane gose mugabo ukaburi wa mwana icukeneye cyo skiro ariko mutamaragiye murabona mwene zino famille nayo usanga umutamari warondera undi usanga mama no mwirimizi ibiki and then ubuzima bure buca burahinduka buhindukirako aho rero gutonda na attestation d'indigence ikeneye kabantu urumva usanga uguhaye ijana uguhaye ikaye uguhaye iki uwo muntu ari karagusunikira za ndoto zawe korana n'uwo muntu avansanya nawe apana yuko naka ngo hako no mutakaza ngo notuma ntindoto yawe my dear jewe ni benshi cyane maze gutakaza kandi I'm fine kubera yuko I cannot live ya ndoto yanje nyene ntariko kuko nivyo mpa mahoro fata rero wa muntu ategeza kuva kuri noze kuri place de l'indépendance agiye mu Rumonge dushaka dufate bus wuriye muri iyo bus hariho uza kurukira mu Kanyosha uwaragira kandi bamwe afatanye mwatanguranye urugendo hari undi azakurukira ku magara hari undi azakurukira mu Rumonge hari undi agiye Makamba abo bantu bose n'abantu bafise hore bajwa mu buzima bwacu uciye ufata rero ngo kubera rero ngo wiyunye ngo yurukiye ngo kujya ngo petit séminaire ngo nanje ngo nce nururuka wewe wari ufise target wari ufise dream yuko uzoshika mu Rumonge canke Makamba naka yagufashije canke ariko arakubwira ivyiyumviro bihuye wewe niyashaka hari igihe kenshi uza gusanga abantu tudafise kwizera hamuga usanga dushaka kubiteramwe abandi rero ndarira merci cyane kuri bino bigane bitandukanye mugabo ico nabwira abantu indoto yawe ufise nijya nyene yivomerere yikomeze bandanya wisunike ukabura abantu bagusunika isunike ni wivyuka mu gitondo wibwira uti jewe ndakomeye je Imana irankunda ibi bintu nzobishikako iyandikira udukete donc ivyo bintu byose bizogutuma hahandi ataba gukomera amashi wikomera amashi mwiriwe bivanye naho muturaba muri iyi ni ya chaîne yanyu ODL TV mukaba mumaze kumenyera ikiganiro tugirana n'abatumire batandukanye ego tukaza turabazanye nagira batubwire ubuzima bwabo ivyo baciyemwo bishobora natwe kutubera nk'inyigisho ego bikadusigira ikintu natwe kuko ubuzima bwacu buraryoshe no kububaho tubunezererewe yaba ibihe bibi na vyiza aba batumire barafise ico badusangiza uno munsi murabona ko mfise uyundi mutumire reka tudatevye duhindukire tumubaze izina karibu cyane karibu ngaha mu rupangi wacu murakoze cyane kuduha ikaze kandi no kudutumira ego Bujumbura muri no minsi haragwa kavura ariko tugize Imana ko atamvura iri kiragwa ya masaha ariko ndayibona mu ijoro sawa okay ikirere kiraca tu permesse gukora kino kiganiro reka rero tudatevye tumubaze mutumire wacu izina giwe yidondora bariko baraturaba ku mazina nitwa Jimmy NDIHOKUBWAYO wakuriye hega Jimmy rero jewe
histoire yanje iragize navukiye ku musozi bita Mirama muri commune Kanyosha mu ntara ya Bujumbura ariko nagiye gushika Bujumbura ngahi Bujumbura iwacu mu mwaka wa 2004 ego kuva ico gihe cankurira rero cambandanya mba mu Kanyosha muri quartier Kajiji hakurya umunani mu Kanyosha ukonye ndahakurira ego seconde donc primaire nayize ku mashuri atandukanye aho nize aho bita mu Ruyaga mu nyuma muri 2000 hariho intambara niki tuja mu ntuze tuja kuba mu Gatumba mu nyuma tuvayo mama aravyanka ibintu byo kuguma ba mu gisagara kubera mu gisagara Jean mama n'umuntu w'umwirimizi rero kumanuka gatisuka agaca amanuka mu gisagara ahafungura byose bimusanga ngaho yavuze uti je bino bintu sindashobora kubisabirako burya ca dusubira kuduga rero ncasubira kwiga mu Ruyaga gushika mu wa gatanu mu nyuma ca turamanuka donc famille iravuga ati non ntibikunda turimuka ca twimukira rero mu Kanyosha tumaze rero kuza kuba mu Kanyosha kuko bivanye n'akazi papa yakora cha tuguma tubaho ndiga kuri Kanyosha Kanyosha 2 mu nyuma ndiga kuri college yari kiri college municipal de Kanyosha bita Semek inférieur gushika mu 10 ndi muri promotion donc twebwe duhejeje mu 10 haje hatanguriye bita lycée municipal Kanyosha or sinize muri Siberenga naco niga lycée du Lac muri lettre mpeza 2012 un peu de moi 7 irangi okay yeah rero wavutse mu mwaka uhe hama uvuka mu muryango ungana gute navutse mu 1992 mvuka mu muryango papa yari umupastori bisigura yuko muca mu byumva rimwe akunda kuvuga tuvuga turi abana indwi mane turi abahungu 5 n'abakobwa 2 turi muri wa muryango bakunda kuvuga ngo bararabuguruye kubera atakibazo rero ya turi benshi abahungu bari bacunze security y'urugo neza cyane kandi bivuga byaranadufashije cyane kubera ko ubu unyiye turiko turiraba mama ariko araturaba uko twashoboye gukura twese mugabo ntibiba vyoroshe cyane bujyanye kesho turiko turumva batubwira kuri imiti imvyaro n'ibindi ego turafise mindset kandi ni byiza ko tubananya tubivuga mugabo mu muryango kurera umwana birazimvye mugabo uno munsi ko mama yabishoboye antukiya tubonye aratuza araryoherwa ukabona nyene atambukanye yumva ashigikiwe atambukana ifyeri ngene yishima vyahatari yuko ugira kangahe watubwira uri imfura andi imfura uraza ama responsibility imfura zikoreye ku rutugu ni kibazo rero je vyagiye kunyuka 2010 papa niho yitaba Imana aho rero ndi imfura ariko nyene c'était bon you know hari ibintu abango what can't kill you can make you strong sometimes ivyo bibazo nyene tuba duhura navyo nivyo bidukomeza bikadutuma dukomera cyane gose uwo kwibaza aba bantu bari muri art canke hehe uza gusanga ibibazo bahura navyo canke amantrenema bagira ego ntibibabi ari ibintu byo gukomerwa amashi mugabe biraza gutuma tubabona kuri podium hariya hejuru tubabona batwara ibendera ry'igihugu rero kenshi ngunda kubwira abantu nti ukabona ubuzi muri kurabamwe ari ubuzima bworoshe umenye yuko utari kurakura umenye yuko utari ko uraguka cyane ari ukabona ubuzima urimwo ari ubuzima bwa struggle uhura n'ikibazo kimwe ukemura ikindi kibazo ukemura ikindi ukoonye ivyo ntibigusiga ukuburi biragusiga wamaze gukomera uraba transformer ku rugero aho usanga warahindutse nyine uri strong utabizi kubera ivyo bibazo rero I'm so happy yeah ego Jimmy rero jewe naramumenye gato kwera batumire ntumira kenshi jewe tuba twarahuye d'une part you know to quelque part twarahuye cyane mu bikorwa byo gufasha abantu cyane ariko abantu bita mu kinofunofu humanitaire ego wari kuravuga ico kintu cuko ibintu mu buzima bigushikira bikubaka ukagenda urumva muri no misero abajene ngahi Bujumbura twarabonye movement idasanzwe yo gushinga ama association atandukanye
Jimmy rero yakuze gute muri secondaire ni ryari yatanguye kugira ikintu nawe akoze mu kibano? Jewe rero kenshi sinkunda kubivuga mugabo uno munsi ndabivuge buke donc mu ntuze mu buryo bugize nakuze ndi wa muntu urumva kwa bana twavutse 92 twavukiye mu ntambara mvukira mu ntara ya Bujumbura amasase ibiki ibintu nk'ivyo donc nakuze nibaza kubera iki ntambara kubera ko Burundi bukenye kubera iki donc nkurana many why like it's a wise nyinshi nyene pourquoi hama rero ivyo vyantumye kuva nkiri muto niyumvira ico nshobora gukora hama rero peut-être yuko no musika ivyo ndiko ndakora bidasa canke bidahura nivyo narota kare mugabo birafise ico aho bihurira rero impamvu mubona ama association agwira impamvu mubona ama movement atandukanye abandanya gwira ndabiha impamvu zitandukanye ubwa mbere birashoboka ko ibibazo kanaka tuba turiko turacamo nk'igihugu notama ibintu vy'ibura ry'akazi kena ry'akazi urabona ugwaruka abaheza amashuri bari benshi urabona ibibazo biri kwa economique ni vyinshi ukuntu birafatanganye ivyo biza gutuma abantu biyumvira out of the box urabona kera abantu baheza hari ama entreprise directe yamaze kuba solicita ariko no munsi urabona yuko urasanga umuntu afite master zingahe aguma kubwira amatitre gusa ariko asanga arashomereye rero ico ni kimwe hama mugabe ikiri naco nibi bihe rero bitoroshe byatumye tugira umutima w'impuhwe tugira umutima w'ubuntu ku buryo usigara wibaza turone ntaco naje nokora ibintu nk'ivyo jewe rero kera nari wa muntu nkiri muto muri primaire kuduga nararota nyene ko bijya umwana wese arota nzobiki nzogira ibi nzogira uko mugabo nibuka yuko abari banyegereye environnement yari environnement itoroshe ahubwo yansunika cyane mbaye wa gatanu w'icumi narakubitwa abavyeyi bakera ico kintu baragikarira gose yego cyane atari uno munsi usanga bamwe mu miryango usanga tutabiha agaciro cyane je nibuka ko mbaye wa gatatu baca bambaza ati none uwa mbere bakubanye uwa mbere abo bandi babiri ego wariko rakora iki ukumva umenga nyene urabayeho muri ya environnement ugerageza gukoresha ingufu nyinshi ariko utari satisfait donc environnement itari satisfait igusaba gukora cyane mugabo ivyo bintu byarashoboye kuntunga gushika huno munsi bamwe mu banzi barabizi nyene nkora cyane mugabo byaranafashije muri carrière yanje aho uza gusanga nshiramo ingufu nyinshi cyane ntaza turizera ibitangaza mugabo Imana ikorana n'abantu bakora rero impamvu amashira hamaduga impamvu iki nivyo bibazo biba bihari abantu twifuza kuja hamwe kugira ngo tubitorere umuti nino ntuze ya internet n'ibindi bitandukanye biza gutuma tubona ibiriko biraba hirya ibiriko biraba hino ni zino opportunity ziriko ziravuka ni bino bibazo bituma abantu tuja hamwe hari ama opportunity nka leta itanga za paege za budget n'izindi aho uza gusanga kugira ngo accede au financement bisaba yuko utegeza kuburi ana association canke en coopérative canke en groupe makanaka ivyo vyose bituma abantu baja hamwe rero jewe novuga yuko ariko jewe nagiye mu by'amashuri hamwe kubera umutima jewe rero histoire yanje itangura ava niyumvira yuko nzoheza ishure nzoronka akazi ka leta nzo umuntu kanaka ama mu nyuma kubera position nzo bafite mu gihugu canke aho nzo bankorera nzoshobora gufasha abantu mpindura ubuzima bw'abantu okay wiyumvira ko uzobiki cyane kuko hari abaganga hari abashingwa manza hari abantu batandukanye we wiyumvira ko uzobiki jadari byo tubireke zimakora yiyumvira none ko azobiki oya urabona inge turaba twavukiye mu ntambara rero wasanga uravye televiziyo ubona umushikiranganje ubona iki umupolitisi ego wabona nyene kwa wiyumvira ko ari byo bintu hama kandi je nshima gusa coaching burya abajene ariko baraturaba ni byiza yuko ugira abantu bakwegereye abantu bagusumba uganirira je nibuka ndiko ndavuga uti yo mbaye umushikiranganje no mfasha ibintu ariko munyawacu barambira ati you don't need that position you can do better
utaranamuba yego si ikibanza kiguha gufasha abantu ahubwo n'umutima uri muri wewe ugutuma ushobora gufasha abantu ugakorera abandi ukuba umurongozi nkorera abandi ntibigusaba ko buri mu kibanza kanaka you don't need the title and then I was like really is that possible I was so surprised nyene kuvyumva mu nyuma gatoya bica bigenda rero bikura n'intuzeye ndi muri ba bantu basenga narabirota nkarotana nari ibintu byinshi cyane ibintu mbona mu ndoto nyene uko mu nyuma ndabibwiye papa wanje ari umupastori ama rero agaca ambwira ati izo ndoto zizoshika and I was like mumviriza je indoto zibi nibi wapi shaka indoto zinizo ara twese twadufite bwa buzima dushaka mugabo ibindi navyo bikurabona ugasanga biragize rero aho byagiye kugira papa 2010 yitavye Imana niho ubuzima bwaciye buhinduka muhira donc niga lycée du Lac 3e lettres modernes c'était en 2010 hama aho abagenzi ibiki a situation j'en mvuge gute économique muhira irahinduka bien kuburyo wa mwana yatonda lycée du Lac meze bien nyene ndatonda mfise attestation d'indigence bien ubuzima bwanse nyene bwanse carrément kuburyo nahatswe guheba ishuri and I was like bwa wundi umwana w'imfuvyi ameruko bwa wundi hari abana bahura n'ibibazo bitandukanye kujya kuntu uvukira muri confort ukavukira mu bintu ukabona nyene yuko atacubuze ego nimutunze cyane ku rugero rwo hejuru cyane gose mugabo ukaburi wa mwana ico ukeneye cyo skiro ariko mutamaragiye murabona mwene zino famille nayo usanga umutamari warondera undi usanga mama no mwirimizi ibiki and then ubuzima bure buca burahinduka buhindukirako aho rero gutonda na attestation d'indigence ikeneye kabantu urumva usanga uguhaye ijana uguhaye ikaye uguhaye iki and I was like bwabundi bigenda uko niyo rero natangura kwinforma datangura kumenya ama taux d'abandon scolaire pour cause de vulnérabilité mu gihugu kungena abana benshi b'amashure ukungene imiryango abafakazi bahohoterwa ukungene abakenyezi uza gusanga benshi bafise ibibazo bitandukanye mu mafoyer uza gusanga ukubaho kwabo kugoye cyane ivyo rero bituma ngira wa mutima wo kumva ko hari ico nshobora gukora and I was like I'm still young ibintu havyo nshobora gukora ni byinshi cyane kuko humanitaire abantu benshi baribaza ati irafise abayijejwe twama tubiha abandi bantu ati yamashira hamwe mpuzamakungu akomakomeye na yamashira hamwe ama ONG mbwa manini yafise amabije wewe ku giti cyawe uba wibaza ati nje ndi umuntu muto ari cyo nokora burya kesho turakwiye no kumenya nkunda kubwira abantu ngo ubuntu mu bantu kugira ngo iyo devise yawe nari kuza kuyikubaza kuko nta post nimwe ukora post no kuvuga bijya yandika ku marezo sociaux adaheza ashize kwako kana en fait burya ntidukeneye ibintu vyinshi kugira ngo dushobore gufasha abantu ntidukeneye ibintu vyinshi kugira ngo dushobore guhindura ubuzima bw'abantu mu kibano abatwegereye uko onye ahubwo dukeneye kuba dufise ubuntu gusa kumva yuko uhari kubera uwundi kumva yuko uwundi agukeneye ushobora kumufasha kumva yuko ejo utahazi burya ndagutera inkuru imwe nimba ubona inosi impamvu usanga isi donc turakenye hari ibibazo byinshi bitandukanye c'est parce que agace kabiri nka 1% de la population idetena 99% y'intuze y'ubutunzi buri ngaha ama ressources ibiki ubutunzi bwose kuba dufise gusharinga hama rero ugacusanga uriyumviriye kari wewe wenyene ego uzotunga ego uzogira ibintu kanaka uzokubaka izina ariko naganda gutangaze yuko ni wapfa papa yarakunda kumbwira ngo uravyimba ukamera ukuunye ngo ariko urufuru rakwegeranya uko rukakwegeranya ku buryo ngo uza gukwira mu ntuzeye muri rya ntuzeye muri ya sanduku wese umeze ukuunye neza ukuunye donc bya bindi byose warondera majori turabisiga yego maze rero kubisiga usanga bimwe biriwe n'abatabirondeye biragize iki binakoreshejwe na nabi canke uko ibintu bitandukanye rero mu gihe dufise ubuntu uramenya ko hari abandi bana bakeneye kwiga uramenya yuko hari abantu bakeneye ibarabara uramenya ko hariho ibibazo kanaka bitandukanye ukabikemura nibwo buntu niwo muntu dukeneye ko kubona ngaha anye mu gihugu cy'u Burundi canke kw'isi murabona yuko twahinduye set gatoyi kubera yamvura nari nababwiye ngo the skies are clear byahavuye bihinduka hama turaza ngaha ariko ntibitubuza
kubandanya ikiganiro warugeze rero ingene watanguje umugambi wo kugira ishirahamwe rikorera ngaha mu Kibano iryo shirahamwe waritanguje ryari ryitwa ya rero navuze nti Jean 2010 papa maze gufa ubuzima bugahinduka byantumye ubwa mbere vyangize ntahonikora ni gafise gate sa sorte d'indigence mubaze umwana yatonda lycée de lac ubona ibintu byose bimeze neza uko ariko bikarangira nawe kugira ngo wige ari ikaye naka ikaramu naka iki mu muryango abantu abari bose bagira rero ivyo bica biza kunyugurura amaso yo kubona ukungene hari abana mu Burundi bariko baheba amashure abandi bana nk'abagenzanje iyindi miryango iriko ihurane n'ibibazo by'ubukene abafakazi abakenyezi bari mu ntuze mu ma village aho hose ndabona byanyugurura amaso novuga yuko ivyo bintu nubwo byari bibi mugabo byarashoboye kunyugurura amaso maze mu nyuma niko gutanguza donc association donc yitwa Tabita Community in Action ntivyari byoroshe kubera yuko Jean umva turafise uku kuntu twamadushaka gutangura ibintu ari uko dushoboye dufise vyose ariko rero je nari numva iyo passion nyene umuhamagaro nyene fire nyene imbiramwo byahatari nyene numva umuriro indani muri je uvuga ni no ifo yuko ntangura ifo yuko ngira kuko natahura ikintu kimwe kandi n'ubu nyenda cagikorerako sinkeneye position kugira ngo nshobore gufasha abantu ariko jewe nyene ndashobora gukora ibyo nshoboye hama mu nyuma abandi babiri bashoboye kujoininga that's fine bata joining it's okay I don't care ko nakari karako ari karamfasha cyangwa atari karamfasha cyangwa we ari karakora ibyo ndiko ndakora cyangwa atari karabikora ico jewe mvuga ni cyaye eske jewe ndiko ndabaho kuko jewe ukubaho nukubaho ndiho kubera abandi no kubera ikimazi abandi rero ndatangura organisation ama challenges yari menshi cyane wibaze Jean niga seconde c'est du lac seconde aho n'umuyuhe mwaka ahonye c'était donc nabuze mu vie 2010 2011 na nja muri seconde rero ntangatangura Tabita Community in Action en sigle ni donc TCA byagenze gute waciye muri ya ma procedure yo kuyandikisha kugira ibe ngo NPO muga mu gifaransa bazita association sans but lucratif okay ya ego en fait rwa rugendo rurerure cyane mwibaze gutanguza une association sans but lucratif udafise skills udafise ubumenyi udafise ama ressources udafise support udafise financement udafise ivyo bintu byose mwibaza atana kimwe office nta biro ntaki na uri papa uri mama ibintu byose umujene w'imyaka mike Jean life c'est 18 ans 18 ans 19 uri just driven by the wish to make an impact in your community nta kindi nayo donc numva muri uwo mwanya kandi nyene Jean bwari bwo ubuzima narabona yuko ari cyo kintu ciza cyo gukora muri uwo mwanya malgré que hariho intambamye nyinshi abandi kuraja abambwira you still young ivyo bintu ntabyo uzoshobora ivyo bintu ntaho uzoshika urabona ani benshi babitanguje ivyo bintu nta mahera arimwo urabona iki banyereka uburiro bwinshi bw'abantu byananiye cyane banyereka ko ndiko ndatumwanya banyereka ama priorité rero kenshi ndakunda kubwira abantu sometimes urafise indoto hariho kijya kintu wumva kikubiramwo ariko ugasanga uri kurabaho ubuzima naka ashaka ko ubaho duhagarike kubaho ubuzima abandi badushakira ahubwo duhitemwo tugireshwa yo kubaho bwa buzima twebwe turota nimba urota gukora ikintu kanaka nimba urota gukora umwuga kanaka vazi fonse ntugume wiyumvira ngo naka icazokubwira azokubwira ico avyibazako ariko wewe indani muri wewe uba wumva yuko ugeze ntaco bitwaye kuba utanguye atana kimwe ufise ntaco bitwaye kuba utanguye hariho ivyo kirondera nta muntu numwe atangurana byose uzosanga ibindi ugendura bitora kuntuze kunzira uko avance hama kandi ca kabiri sabantu bose babwirizwa kuguma mu buzima bwacu sometimes ibintu turakunda kuvyibagira nkabona yuko umenga Daria n'umugenzi wanje rero yuko ariko arampanura bino bintu ntabikoze bino bintu ariko arampanura nzoca ndamutakaza ndamulike ugaca utakaza indoto yawe
hako ari kureka dare akagenda sivyo uwo mugenzi wawe mureke mu buzima niko ibintu bimeze hari abantu baza mu buzima bwawe hariho n'ababusohokamo akarorero n'abantu twatanguranye muri primaire n'abantu twatanguranye muri enfance n'abantu twiganye mu university n'abantu twahuye mu buzima muri professionnel ku kazi abo bantu bose bateranije usanga ari abantu amajana canke abantu ibihumbi ariko abo bantu bose si wakwandikira mu ijoro si wakwandikira uvyutse hari abantu baca mu buzima kugira ngo bagufashe hari abantu baza for a reason hari abantu baza for a season hari n'abandi baza for a lifetime abo bantu rero ubwiza kubitandukanye ukamenya uno muntu niki yintu cyari aho benshi twagize ukonye bakambwira ati ntavyo uzoshika ko iyi association ibiki byantwaye imyaka 2 kugira ngo association ibe agréée ndagira procédure légale ndafashwa n'aba nabariya anye baramfasha ama texte ibiki byose ndabidepoza ndo mu petit atana kimwe narindi uko onye baramfasha ntuze ordonnance ministérielle ndayironka mu nyuma turabandanya turatangura turakadra abajene turagira hari abagira ibintu by'amasinema hari abagira ibintu byo kuririmba abo bose nkabakoraniriza hamwe hama nkaba encadrement nyene imeze neza mu nyuma kandi ivyo byaca bituma duca dukoresha amatara yabo mu gutegura ama evenement ama soirée caritative yo kuza turondera uburyo bwo gufasha abana bakeneye amakaye bwo gufasha ya miryango je naragiye turubakira umufakazi yarakeneye yarafise ikibazo yarafise itongo ariko adafise inzu yo kubamo abantu no kubwira abantu bambwira ati none wewe utangura kubakira inzu abandi ukiba kwa mama wawe are you crazy abo bose nibo babimbwira ariko munyuma bagiye kubona ntama yanarifise kachi turakunda turawajene ama obstacle urumva ibini we have many excuses nyinshi cyane urumva nakananye byaramunaniye ntama yanarifise ariko wa mupeti nyene wa mujene wari sedilake munyuma ndafashe ndagiye mu gipondo ndajanye n'abandi abajene turagiye turafyatuye amatafari hama mu nyuma amatafari turiko turafyatura mu nyuma izo foto ndazishaka kuri Facebook somebody who was in Canada yankurikirana wo mu Nigeria and he was like Jimmy are you crazy are you the one trying Photoshop and I was like reka basi ndakurikira video mu nyuma ndayimurungikira and he was like what are you doing munyuma ndamubwira initiative niki mugira amahera y'amabati yo gusakara inzu yaciye yarungika uwo muntu donc sometimes iyo nari kuraba babandi bariko babande kuraja bambira ko ntoja ari ibintu bibi bitari classe bitagize ikiniki iyo ndabumviriza uwo mutamakazi ntiyari kuronka iyo nzu uno munsi turanahura abana biwe turabakurikirana twaramuhaye umutahe uno munsi ubuzima bwarahindutse hariho n'umukobwa atashoboye kurangiza amashuri mugabo twaje tumushyira mu mwuga turamutraininga uno munsi arashona abayeho neza abandi bana tubaha ibikoresho byose bikwiye baragaburirwa baragira iki une histoire donc A6 iri ngaho de 6 iri ngaho rero kenshi rero nkunda kubwira abantu iyo ndoto nyene ufise hariho benshi bazokugwanya kuko swate bobo byabananiye cyane batabona nk'ivyo ubona sometimes kandi sisi erega twese ntituri gifted kuba humanitaire niho nagira ndakubaze iyo passion yuko umu humanitaire where does it stem from what sparked it kubera hawavuze ati mwinjiye nk'umuryango mwinjira reka ndakongera amazi mwinjira muri ico kibazo cyuko mwari mubuze umuvyeyi w'umupapa ari we the provider hama ucura vyibonako urumva wowe rero novuga yuko humanitaire abantu barayivukana canke ni bose araba humanitaire canke it's sparked by those kind of situations shaha je rero ndavyishura ukubonye burya umuntu arabivukana ego kubera turi abantu tuvuze abantu tuba twumva ubuntu hama environnement irashobora kudutuma tuba babi cyane cyangwa tuba beza cyane uri umuvyeyi urashobora kubibona urashobora kubwira umwana uti ha ikintu mu wundi umwana agacashira inyuma akanyegeza canke ugasanga hariho umwana nyine afite umutima mwiza akiri mutoya ukavuga uti wow uno mwana kweri no kuri niyakura uno mwana ukonye rero je ndi mu bashigikira yuko donc babivukana mugabo kandi bikeneye kuba nintuze urabivomerera hama kandi
mu kubantu bashaka kubigira nk'ubuzima nabo hariho ivyigutegereza kwiga yego kuko birafatanye wize iki rero muri university kuko nitwari bwakibaze watubwiye gushika uhereje kuri lycée du lac hama muri secondaire kuko wavuze ati ni vyiza ko umaze gudécouvrir iyo passion igucaneringa no mu vyigwa kugira ngo kariyere yawe izogume muri ivyo nyene. Jewe rero aho ntandukaniye n'abandi hari abantu babaho barindiriye orientation. Jewe adonoka kubera ko nakuriye muri famille ikijijwe canke ibiki mugabo jewe ndi wa muntu ufise kwizera tu mbambeshejweho no kwizera tu. Rero jewe niga muri inférieur narinze ko nzo kwiga kuri lycée du lac bataranyorienta narinze ko nzo kwiga leta kubera yuko nari nkeneye kumenya icongereza n'igifaransa yego kandi kubera ko naratahura ko nzogira ibibazo byo guhura n'abajournaliste nka mwebwe France 24 Voix d'Amérique BBC nabone none how nzo exprime gute yego ivyo rero byatumye naramanje ndavyakira mu bwenge ndavyizera hama mu nyuma ndabikorera rero niko niro tuvye kuri lycée du lac orientation nta kuja muri ministère ngo ibiki n'ibiki ngo umwana wanje papa yambwira uti umbereza ibizo ari byo tuzokwakira nanje was like narasenze kandi jewe ndisuye n'amanota mfise ni lycée du lac babarandungitseyo canja muri leta kandi nabitora cane nari numva ibiharuro ibiki n'ibiki nari muri babana baba mu bibanza vya mbere mugabo ni maze kwiga leta napanga kwiga economy kubera iki mwibuke navukiye ngaho donc en face yanje intambara ibiki ndabona Burundi nk'igihugu bakarifya ko gikenye ariko nanje nkabona ama potentiel nkabona ikiyaga Tanganyika nkabona amazi nkabona ibiki nkiga nkabona ko dufite ama ressources menshi cyane yo dutuma Burundi rutera imbere rero ivyo onye iterambere kuri jewe natahura kari kuja kwiga economy ndabwira abantu jewe ni naheza lettre moderne nzoca niga economy cyangwa ati jewe ibintu ntibizokunda wewe uzoca wiga geography histoire icongereza ibidabwa ati jewe nivyo shaka kandi ivyo bizo orientation faculté des sciences économiques et de gestion muri UB. Bien, bandashitse. Okay. Ndababa mupoare. Bara intégration iragira turi moja baragira nyene baratugira abantu entregiye kuko babivuga donc turaca muri ga ntunze nyene muri burya buzima hama mu nyuma ngenda guheza economy ko jean donc narize ntunze economy mu nyuma ndagira option yari ntunze gestion mu nyuma ndagira finance comptabilité mu gatatu mu nyuma donc ndaheza 2017 okay mu nyuma ntangaruka kubandanya bya bindi nyene rero impamvu economy mugabo wabikora ubibangikanya ya deja organisation office wategereza kuza urayipushinga natonda muri kaminuza mfise biro ngaho mu Kibenga nari yaranja ugasanga hari umusekretare kuri biro je nanje ndi mwisho ndiko ndiga munyagaca nyandikira message ati hari umuntu ariko arakurondera ati rendez-vous una musi 16h ewa nava muri classe niruka nabisaga kinga nta bintu birebire byo kugara cyangwa byo kugira ikineye nabisaga fuji nkaca nkanyaga nkacashika kuri biro uko all cyangwa hamanza guca muhira nkihindura nkohoga nkagira iki nkaje mu biro ajaho ati nakuba president wishirahamwe kawati wa association twari twifutse bino twari dufite kino kibazo uko nkabatunganiriza hama mu nyuma ibintu byose nkabibangikanye kubera iki washatse kuyita Tabita ijo zina jewe rirankozeko kuko umuntu ariko ariyumvira yicara hasi conserva izina rya organisation navyo nyine bisaba vision ubufise kweri Tabita community in action ndabivugire hano en fait ni uko kuntu nakuriye muri environnement iri chrétien hama kandi narose cyane mbwira abantu ngo kora nka Tabita and then ndabirotorera papa papa nambwira papa general mbwira abantu benshi cyane ngo kora nka Tabita who is Tabita I don't know and my dad was like you should be reading the Bible daily nyene mo kuva mu gitondo kigugo Tabita iryo zina ririho muri Bibiliya yakoze iki yari umufakazi
donc yari umumama afasha abafakazi abashonera impunzu abafasha uko onye genre biri muri activité ça peut être 93640 donc niyo histoire yiwe hama mu nyuma yarabayeho ubuzima ku buryo apfa amaze gufa abafakazi b'abantu yafasha baravuga bati uno muntu ntapfa batuma ko apotre Pierre araza aramusengera arazuka donc l'histoire hariho abantu Yezu canke Yesu yazuye kubera yarakene kwerekana ubumana ku bantu bizera ariko uyu mugore wewe yazuwe n'ibikorwa yakoze nivyo byanyeretse yuko dukeneye like to build a community imeze ifise abantu bafite umutima nk'uwa Tabita so that's why Tabita community in action new inspiration kumvugani ni gute twokubaka in community y'abantu bafite umutima nk'uwa Tabita y'abantu bafite umutima nk'uwa Darira cyangwa nk'uwa Naka abantu bafite umutima w'ubuntu hama benshi bakunda kumva ico kibazo but unfortunately we are transitioning kuko organisation vuba tugiye ku twaragutse cyane avec mon passage aux États-Unis niki ubunya l'organisation igiye kuzoba yitwa community rise bivanye n'amantu ze ama département mashasha ama projet mashasha tugiye gutangura gukora mugabo Tabita ni zina ryamavutse cyane n'ahantu hafatiye umutima atari ngo ni kubera ngo ari umugore cyangwa ni kubera ngo ari umuntu nguyu n'uyu unye ni nkuko twovyitirira wa mutamakazi muri quartier aho umunya abandi nk'umuntu arashobora kwiyumvira ati abayimanitere n'abantu baguma bakorera abandi gusa baratumwanya wigeze kubivuga ati umenga baratumwanya kubera bo ntibari mu vyunguka novuga business ahubwo biratangaje ukuntu wize economy mugabo gacu mu humanitere byo sinzi ngene vyagenze none benefit uronka mu kuba umuhumanitere ni yahe kuko abantu ntibabitahura nyoze kari Jean biratuma mbahoto hama ikindi ico kiyo tuvuze hariho umu animatrice dukorana hariho ama groupement shika 200 y'aba fasoni autotel bashika barenga 600 turiko turigisha bijana na financial literacy n'ibijanye no kwiteza imbere hama rero umwana wiwe ariko yiga economy habara acara mubaza acabaza rone mama Jimmy none burya yize economy ko numvise abivuga ariko aje ngaha akaba ahubwo asohora amahera hama hakuyinjiza wewe afise igicapo k'abantu bize economy babanira badasohora amahera batagira iki hama kandi akanaraba n'ivyo nkora agasanga Jean ndiko niruka ndiko nigisha abantu ndiko ngira iki niki abo bantu bose ntibariko barampemba and she was like uri umukorera bushake yego ndumukorera bushake and she was like mama none vya vrai ariko mbigira abantu ikintu kimwe kuba humanitarian biratumubaho ubwa mbere tumaze twumve yuko hari indoto sishobora kubaho mu gihe ntariko ndashitsa ya purpose ya ndoto mfise uzosanga Darira abantu bariko barapfa bapfana amahogre menshi tusanga umutama ariko n'igitabo kiraho vuba cyane mu myaka mike cyane muzobona ndanasohoye aho kizuba kivuga ibinyene aho usanga umuntu ari ku karago agira apfe aba awish iyo menya iyo nkoruko rero jewe naratahuye impamvu yo kubaho no gukorera abandi hama rero gute ndabibenefitingamo ubwa mbere byarampaye ubumenyi hama mu nyuma cya kabiri birampa abantu mu nyuma kandi mvuge gute birampa amagemwe canke ama opportunité canke ama chance ivyo rero iyo mfise ubumenyi birashobora gutuma ashobora kwibeshaho mwibuke ko nize economy hama kuba ndiko ndakora byampaye bwa bumenyi pratique birakunda ko ndashobora kugira ndafise entreprise igira ibintu by'ama consultance rero ndashobora kuja kuri terre nkafata ukwezi ndiko ndafasha abantu kubigisha ivy'ama plan d'affaires n'ibiki bitandukanye ibinabiriya uko oye ariko hari undi muntu ashobora kumbana akabati iyerema n'uwo mutima wawe wamfasha ukangira plan d'affaires wamfasha ukagira ibi nibi and I'm like okay I can do that mu nyuma haca ndabimukorera mu nyuma kampemba ariko ndabatere inkuru imwe itangaje
mama wenyene parambwira none vyavure uzobaho gute kwere kugumu usohora niko imanitere duteye uzobaho gute uzokubaka ryari uzorongora ryari uzokwa gute hariho nabo dukora nabo baje abana bambwira ati wewe organisation izogukwera wewe oya no kuri tuzogerageza tukugira umucango donc ugasanga urabayeho bwa buzima bwo kwiheba ariko kubaho neza ni kwa kubaho ubereyeho abandi je nibaza ko ari wo muhamagaro munini w'umuyimanitere yumva yuko akuye umuntu aha za histoire wavuga akamushikana aha ni wo munezero wiwe mugabo rero kandi imanitere afise ikintu bita polemique ngo kubera iki mwerekana ivyo muri ko murakorera abandi tubwire ico kibazo bama bakitubaza nino musi barakibaza mvuge kino gikurikira jewe na wewe uri umugenzi wanje ndashobora kugufasha ndagwa envelope vraiment sincha ndabizana kuri Instagram LinkedIn canke social media ndanagusunika sina ivyinshi mbere tunakora tunabishira kuri ku ma platform ariko utahure utandukanye kino kintu ndiko ndakora muri organisation tukagufasha twebwe dukora ibintu aho uburyo usanga twabuhawe n'abantu benshi wabivuze ati tuvyibuka wavuze ati mu Nigeria yabonye amafoto nashize kuri Facebook voilà uwo ndamuha raporo gute hariho uwundi yabonye amafoto ndiko ndakora agaca yibaza ati uyu no muyescro ntari karakora ibi bintu ibikini bikuko onye ariko uwo muntu nawe nyene muri marketing jewe uwo ndamufata nk'umuntu uze ana iyo uri muri business ko je nawe ko nize economy umuntu atagushorera uno munsi nucu umufata yuko atagushorera tubitwarire muri humanitaire umuntu adatanze contribution uno munsi adafashije sidamufata nk'umuntu humanitaire dukunda gukoresha ama fundraising rero babantu none baha raporo gute ndabishize kuri stat canke nkabishira kuri ko yisofye amafaranga yiwe abo bantu yakoreye abiri yakuya barayaduhaye twayakoresheje twabishize ku ma platform biraza gutuma wa wundi abibona araza gushima ko vya bintu y'amafaranga yiwe yakoze neza hama kandi biraza kudutuma na wa wundi ataduha ashobora kuvuga uti wow bwabo nibajya abantu bahaye canke ugize ikintu bavuze nabizigirwa baraza kugikora rero benshi umuntu wese ariyicarira akaryama muri saro agatanga amakomantere undi agatanga amakomantere umuntu w'umuhumanitari karandaba abashasha mu mwuga n'abandi ukazoguma wumviriza abo bantu ntuzokwigera ukora ca kindi kigushikana ku ndoto yawe mugabo ico jewe mvuga ni kimwe nimba wumva jewe muri nka campagne korako udashobora kuduha amakaye kugira ngo dushobore kuyashikiriza abana that's okay ikorere wewe identification duka ku gasozi ruguru baza umukozi ne bafise ruguru canke ufise haruhande yawe mufashe Tuko dukeneye yuko habaho zero abandon scolaire pour cause de vulnérabilité. C'était l'objectif. Wewe tubwire cyane cyane ivyo vyo campagne korako yamenyekanye cyane na je nibaza ko wigeze kuntumira muri soirée. Ya campagne korako yatanguye uko kuntu ja abajene turabakoranya turabigisha ibitandukanye maze mu nyuma ugasanga babiri batatu turabishize ku mastati bagaca batubwira bati urumva sinabimenye nanje iyo ndabimenya we were like dukora ikintu a mouvement in campagne de sensibilisation hamwe umuntu wese azagakorako shakora ko byasibira ingo nawe ukoreko arabijya abantu bariko bateruye ikintu kinini yashaka kiremereye ushobora guhamagara umuti ingo darira nawe ukoreko ingo nawe ushireko ingufu uko onye rero iyo campagne uko yari itunganijwe twarayitegura mu buryo aho duha ikaze abartiste aba dessinateur abaririmbyi abadanseur abantu benshi batandukanye cyari ikintu cy'abantu wikoze kuri baba jeune wavuga batandukanye bamwe dufise ariko kandi twarikora no kubandi aba influencer ndababwire yuko campagne ikora ko twari dufite ba Kigingi Big Fizo yarabaye umupare Tetelo Lorette Michael Sengazi band Zana Creative amaradio television everyone bose bari included. Yes, come on board and then turakora ikintu kinini ya cyane. Yatanguye ryari rya campagne muri uyu. Yatanguye 2018. Okay. 2018 twitangura muri IFB. Edition ya mbere
ndege gutwenga mugabo warabura abantu urababura bien 2018 bavyitabe yego abantu bavuga ati no ivyo bintu ni birebire iki n'iki mugabo tura maintaining standard abantu tuguma nga muri EFP umwaka ariko rero aho ndasigure kandi ku bantu bari muri humanitaire ico gihe 2018 na 2019 vyaragera aho tubura amahera bivanye yuko evenement campagne ikora kwa dutwaye amahera menshi mu kwitegura abamunyo abantu ntibaje kwitanga gutanga amafaranga hama mu nyuma jewe na telefone n'imashini ndagurisha bye none kuko nabane abana tukeza kwanuka ku ishuri niko meze umutima wanje nuko nyine kuko I'm like ikino kintu twarasizeho goal bisaba ko tumanza twagikora ama telefone ari ama telefone menshi ari karabanda ama iPhone ubu tugeze kuri 6 Pro Max n'izindi zibandanya nziza rero nico gihe navuga nti no sishobora kuguma nafise telefone hariho target nari mfise hari ikintu abana batari ko baraja ku ishuri rero turabikora uko ubwa mbere ntivyagenda neza 2019 bigenda neza n'umurinzi tero hote yaratwaye Primizik n'abandi ba artiste ba Fizo bande abo umva ya babandi nyine baba star kuko abo nibo batira lo public cyane amaradiyo ibiki benda nabashimiye cyane aho bari bose abantu bagize ico bakora muri iyo campagne mu givyo bintu byadutumye tubona yuko abantu bose bafise umutima donc dufise umutima umwe nubwo turiko turakora ibitandukanye dufise umutima umwe nka Rasco muri na creative Rasco kwa umuntu yene w'umutima wagutse nyene tu akakubwira uti jewe arategura ama evenement ariko akakubwira tumviriza arinjira muri team tutamuhemba tutagirika avuga ibi bipete tubirike ku ishure byige mu nyuma ugasanga rikazaniye imitwe ukunuko akaba involved uwo numwe ni benshi bayive kami bane n'abandi benshi cyane bara joining and then turakora ibintu 2020 twarakoze evenement avec covid rero mugabo yariyo ntuze campagne ya nyuma twakoze iri ejo mvuge gute ari nka evenement turayikora iraba soirée caritative nziza cyane aba star abo batandukanye bose ba Fizo Amikael Sengazi ba Tetero bare bose bari benshi cyane baraze muri EFB biraba vyiza cyane hama je gusa naguma ndi kuri ntuzeye productivity like turiko twinjiza amahera ngahe twagiye mu giteramo nivyo ariko igiteramo cyo gitwara amahera menshi abana ntibariko baragira wowe target yarajya amafaranga yeah target jewe uzokoresha nk'ibyo byabikoresha and I'm like I'm spending a lot mu nyuma turavuga na equipe ati no okay basi duhindure strategy reka dukore online campaign idutwara 0 francs duca turayita muri 2021 turayikora donc événement tuca turamanda turayihotse nakare abantu ntibari bemerewe kuguma ari ya voilà avec la covid n'ibindi bitandukanye nayo nyene biragenda neza mu nyuma turabandanya abo bana kandi kuva aba 2018 n'ubu turacabana twakwikira n'abandi babandanije bazi mugira ciblage de bénéficiaires yiyo ntuze yakorako iyo projet nini yahavuye iba nini wabivuze mwakompanya abana bangana gute bangahe bari mu makominota yayo twatanguye n'abana 100 mu nyuma turaduga turashika ku bana 500 hama mu nyuma twaraduze turashika no ku bana 1000 that's a big number yari binini cyane biruhije hama mu nyuma aho ni hari mu ntara ya Bujumbura muri meri ya Bujumbura ni Muramvya twarashitseyo n'ama distribution turaduga turayakorerayo hama mwabakompanya rero wari gusanga nko kuvuza iyo myaka kuntu yagira kurikirana wari gusanga nk'umwana mwatanguye na edition ya mbere mukimu nuno munsi turaka nuno munsi uwo rero byaragutse cyane ku buryo hariho n'abafatanya bikorwa twaronse ku buryo hariho abana kuko twagumye twiga n'icya gituma abana bahiba amashuri hariho kubura ibikoresho n'ivyo ariko kandi hariho n'inzara campagne yabaye successful yitwa Korako kandi yafashije abana benshi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi mugabo twagomba tubwire ibindi bintu wisangamwo kubera abajene barakuzi cyane Jimmy kubera mwakoranye benshi hariho ikintu cabahuje ukitubwira icyo arico abajene baranzi cyane mu bintu bijanye n'amantuze ama programme nka yari ego ayo ma programme rero ni kuko
novuga ko you are leaders in your own right nabo bandi ba jeune benshi ngaha mu gisagara ca Bujumbura mwese muri ko mura striving to make Burundi a better place tubwira ivyo vyizo programme rero vraiment ziri gutangura organisation donc nabaye connected n'abandi bantu batandukanye mu nyuma avec l'internet menya ama programme atandukanye ayatangwa na ntunze na US Embassy mu nyuma nja muri American Corner ni gicongereza nkaja mu programme yabo uko abajene bari branche mu basi bategeza kumenya ibiriko biraba hirya no hino utari branche ugira ikibazo yego hari n'igihe nkunda kubwira abantu ni ushobora gusanuka uranu baranahagurishije canke ugasanuka iterambere ryaramaze kugira ni nko kunye ufise nka iPhone 5 yaramaze kuva ku ntunze kwisoko bisaba ko ugumumenye ibigezweho rero izo programme donc ndazibamwo ndapplyinga nanje nka yari vraiment no incuro ndapplyinze nk'icuro zine banyankira kubera iki sinayinzi kuvyandika neza sometimes abajene hari igihe wiyumvira yuko uzi ibintu ni vyiza mugabo ni vyiza kumenya kubaza abandi canke gusaba ubufasha ico ni ikintu gikomeye cyane nta muntu yigira umuntu agirwa n'abandi rero izo programme ndazijamwo yari ndayijamwo yari ni iki mu jambo yose Young African Leaders Initiative ni imwe mu programme ya département d'état donc ya gouvernement américain hariho Mandela Washington Fellowship hariho Fulbright Humphrey Fellowship Program hariho ama programme AVLT ni nyinshi cyane urumwe rero mu bajene ba beneficier ivyo na beneficier yali mu nyuma nda beneficier kandi na Humphrey Fellowship Program aho Jean haize nk'indwi zitatu zibiri mvuye Etats-Unis aho namaze amezi 18 ndi muri Michigan kuri Michigan State University aho naronse uburenganzira bwo kwiga ibijanye n'ivy'ubutunzi bya bindi ngene navuga mu nyuma kandi naronka n'akaryo ko kugira ico nkoze muri agence de développement économique yitwa LEAP Lansing Economic Area Partnership aho wasanga ndi muri bino bintu muri zino programmes d'entrepreneuriat ndaba bobo ukungene bakora entrepreneuriat equitable economic development amananje kugira ngo nshobore kugaruka ndabizane uko onye ariyo mpamvu navuze ni I'm like full of many ideas, initiatives, like many contacts. Ubundi ndiko ndagerageza niro tuve kwanza ama munyu bashore kugira rero ama programme meza cyane aho nankuraje n'abandi bajene cyane social media koresha internet neza koresha telefone yawe neza udafise uko applying ikintu uja muri cyber ziracakora twebwe twarazijamo ngaho onye uka 2008 2009 ugasanga uri kuri cyber uri isaha atatu ariko no musa bajene umvumenga nyene pasi basi udafise ubwo buryo bwo kuja muri cyber ama American Corner barafise ama service kandi unaviga ku buntu usoma ibitabo ku buntu muri US Embassy c'est juste une carte ari American Center indani urinjira je narinjira muri US Embassy nkabona amafoto n'ibiki ngwanye ngo ni muri America I was like awantu nzojayo yo mana yanje urumva ko wakoresheje the power of self-fulfilling prophecy. Yes. Kunyuma general ni foto ya white kuja America. Umva apane cyo nyene. Benshi baraja itazi nakaja Washington bakagarukira mvuge gute White House nyene bakayifotorezako. Journalist na opposition yo kwinjira indani baratwinjiza ino opportunity. Nje nagenda kubaza abantu mwahuye ni bande wasanga bari muri domaine ya ngene wahabaye muri America. Ama organisation ama muri milieu académique abantu nzeye amashira hamwe abandi bajene bariko barakora abavuye mu bindi bihugu aho kuko nka Humphrey Fellowship Program twari abantu nze aba professionnels barenga 149 bavuye mu bihugu bitandukanye kuri Michigan State University twari 12 hama rero gacura n'abandi banyeshuri batandukanye ni wari umurundi wenyene muri iyi ntuzeye iyi promotion muri promotion yiwanje ni jewe jenyene out of like aba applying nk'igihumbi barenga wow kwata si chance za buri wese n'amahirwe ya buri wese no too yes you are blessed kubera ni bya bindi navuga uratse ko turaganira bugiyo witangira umuntu the return nizomenya hijiva kuko nawe bavuga ngo ukora iciza ukagisanga imbere urumva yuko biriko birakugarukira tubwire rero Jimmy uretse ibyo byose twavuze ya parcours academique ibyo byose wakoze ubu uri ngaha mu Burundi for how long hama
future perspective zawe nizi muri ntuze yawe personnel bana vy'amakariyeri tubwire mu buzima bwawe personnel projet wimirije cyane sikibazo murabizi communauté abantu umuryango uzorongora ryari uzogira iki genre dis-moi quoi ni ibintu nari narateguye donc mu manuze personnel ndafise gushinga urugo aho uyu mwaka nyene 2024 kweri ntigenda December 21 tuzoba tubanye ama mu nyuma mwahuriye he nuwo mu novuga yuko ni l'élu the future bride mwahuriye muri ivyo nyene vyo gukorera mu ma association cyane Dario kweri uzogira ikiganiro c'ibintu by'urukundo nzoshobora kubabwira mugabo ubu rero uramutunyegeje ariko gaje nararota gusa umuntu azoba ntahura umuntu azoba aje kunshigikira umuntu nawe cyane muri ivyo ukora kuko azobona ugenda hirya no hino ukamara y'amasaha menshi uri kurakorera abandi avuga ati ujye urongoye umuntu atari muri imanitere niyo gutahura azobona n'amahera y'umuryango ariko aragendera hera ico arawuyuba atakubwira ati none ivyo bintu rimwe n'ibiki ariko like niwe rero umuntu nari ndondera ama mu nyuma birafata igihe kinini igihe cyo gishitse arashika mu buzima bwanje twahuye muri ivyo nyene rero twahuye kwa abazafisha ati mbega nanje no contribute gute no fasha muri campagne gute muri korako n'izindi programa and abazi ibibazo vyinshi munyo bacara mubwira ati vugana n'uyu muntu ashobora kujura ibibazo byose hama aje tugiye gute sinobabona naramusomesheje mugabo naramusigura ivyo dukora uko ama mu nyuma mbona afite umutima mwiza cyane mu nyuma sigara nibaza kumengana n'uyu muntu asana wa undi narota jagiye uhuye n'umuntu uhuye n'uwa uramumenya uwawe habari uranahumva yuko yashitse rero hari ibimenyetso kanaka byatumye menya kariwe ama mu nyuma tufata urugendo mu nyuma mbona nyene kwa turabangukiraniye kubera yuko mu rukundo nubwo tukiri bato si ivyo kurayo nivyo mukoreranira ni wewe ivyo ushobora gukora niwe ivyo ushobora gukorera hamukanamenya yuko jewe ngo ndafite indoto z'ibisazi ariko narafite indoto z'ibisazi I need to support her I need to push her kugira ngo ashike kuri ya ndoto pana yuko azokwirota muri mariage aca sanga yaramaze kwitakaza wenyene so nivyo très important ico kintu byari uko rero no munsi I'm like it's okay ubu ndaryama nkabona ka message ati sheri waryamye ko biraryoshye kandi I'm wishing you all the best vuba cyane tuzoza kuzibanwera tuzo turajya umunyu kabisa mu buryo nta kibazo Imana ni nziza yego muri ubu mu Kibano wagarutse bavuye muri Amerika iyo bakubonye uri kura posta mu muryango bagufata gutega Jimmy en fait urumva ko wavuze kuri n'imfura urumva abantu je nibereye ubuzima nyine abantu badatahura kandi ndabonezererewe cyane kubera bwa mbere ndabibabwira abantu ntibavyumva you stay grounded aba mu nyuma no munsi barabonye ndagiye tazi n'indagarutse ambwira ati are you crazy bashaka gushika tazi nenda nkagaruka and I'm like guys let me live my life bashaka kugumeyo ntubizi vya bindi ibiki ariko I'm like hariho ubuzima ntegereza kubaho hariho purpose hariho umuhamagaro hariho vocation mfise ntegereza kugira hama mu Kibano nyene kwa barambona nyene uko amugabo muri no minsi gusa sinariko ndaboneka cyane ko deja no urafite urugendo dokubica nje Afrique du Sud mu bikorwa nyene kandi uko mama mu nda y'indege rero ndabona biba nyene uko mugabo kandi burya ibihe birahinduka kandi ibihe biha ibindi rero uno munsi I'm like nimba ngiye mu nda y'indege nkicarana n'umuntu mfise target yuko uwo muntu twicaranye atari parazara nda networking jewe ebana aho je mba ngiye mu kazi na eloquence urayifise kuko eloquence yo kuvugana n'abantu ni kintu kiguhatu ego ntitwavuze atuze mu humanitaire mugabo zicishe ko gato nizahe ikintu mu humanitaire ategezwa kuba afise muri we ubwa mbere utegerezwa kuba
biri conseiller cyane kuba ufite umutima wo gufasha kuko biragoye kuvuga ivyo ukora bitakurimwo. Ica kabiri ni vyiza yuko unagira n'ubumenyi ukarondera ubwo bumenyi butandukanye kuko izo ndoto zawe canke ivyo bintu byose ushaka gukora hari ubumenyi buri technique, hari ivyo ushobora kwishoboza, hariho n'ibindi utegeza kubikora ahandi. Hama kandi ikindi gikomeye cyane ni ukuba uri kuhaje ugufata kuba muri teka ukuri mu humanitarian ntushobora kuvuga ngo byose bimeze si barabara rimeze neza na ups and downs. Rero bitegeza kuba ufata riske. Hama ikindi gikomeye cyane nuko uri umuntu networker kuko wewe ndeke kuvuga ngo baiga badandaza ama produit biki ngo marketing mugabo menya yuko uhari kugira ngo uvugira abandi. You are a voice of the voiceless. Yes. Rero uri ijwi utegerezwa kuba trend, utegerezwa gukora, utegerezwa kwisunika, utegerezwa kurondera abana bari anye kugira ngo wa mugambi wawe bya bindi uri kurakora bifitinge. Hamakani mu challenges za guhura nayo, hari gihe usanga community itakwira, hari gihe amategeko usanga agira, hari gihe uhura na obstacle atandukanye keza swala interne cyangwa à de l'extérieur. Ivyo bintu rero kugira ngo ushobore kubirengera uramenya yuko wewe wenyine udashoboye ukeneye abandi. Kandi si bibazo wewe ntiwikorera ibibazo by'isi yose, ntiwikorera ibibazo by'uburundi bwose. Kuko niho nagomba ndakubaze, twarabonye abantu bagiye role model muri iyi nzi ya humanitaire. Wewe uwo nabonye bamwe barapfuye batabimaze mugabo aho bashikanye lopa bashikanye ko twese tuma tuyambwata. Ninde muri iyi kariyeri ya humanitaire ninde yakubereye role model? Turazi ba Mada Tereze n'abandi wavuze Tabita muri Bibiliya, ariko abandi ushitse kuri biho usanga ifoto ya Mère Tereze. Nukuri nabivuze ntabizi, nukuri nzi ko abantu benshi ari we bazi. Hariho uwundi yitwa Malala. Malala aheruka ya donc ari muri bashasha baheruka no kuronka prix Nobel. Rero n'abantu vraiment banyaspira. Mu bijanye na leadership ndakunda ntuzeye Martin Luther King. Hama abandi nabo ndakunda Nelson Mandela. That's why I'm so happy to nakuriye mu gihugu ciwe kandi I'm so happy to visit Cape Town. Like ndaza kugutuma kuko ni wogenda Cape Town iwacu is my second home. Ntari ngaha mu Burundi. This Sunday I will be there for the whole week. Rero Nelson Mandela namwigiye koko ugutahura ubuzima bwo kwihebera abandi. Kumva yuko you are safe, like kuba selfless. Kumva uti mbayeho kubera donc imyaka yabayeho iyo aza kwiyumvira we. En tout cas ama proposition bamuhaye ari menshi kandi yari washobora kuba tante ariko arastickinga kuri ya vision yiwe, kuri ya dream yiwe. Rero whatever you doing, do it right kandi ustickinge kuri your vision, your future perspective. No mu kazi carrière like wagarutse Burundu canke uracasubira muri America? I'm a global citizen. I'm a future perspective like gutangura indi organisation your community rise. Hama ifise ntunzeye izohakazi benshi kandi ifise n'aba partenaire bagize, ifise model itandukanye nuko twahora dukora. Hama ibindi navyo no kuba jendi ready. Sinigera mvuga ngo ndafise ivyo nzokora mu myaka 5 mu myaka 3 mu biki gusa na mandi ready kandi ngo mandi prepared. Duhe message. Hariho devise uko wavuze yo ubuntu mu bantu twavuze ko ku marezo sosio yawe dukunda kubibona. Urazi ko nigeze kuja ahantu mu shop ga Jimmy kubera kakantu ukunda kuvuga, mbonye kano gasego umuntu yakiyumvire yashizemwo ubuntu buguha abantu nabo bakaguha. Ndakabonye naciye nibuka wewe ndavuga Jimmy misi makatuga ngo ubuntu mu bantu, reka ngure kano kan kaje muri salon iwanje kazoka amakwanyibutsa ndashaka gukoreshereza nawe akamezuku. Urumva urumva naragakunze. Duheraheza ikiganiro message uhaye abaturavye no munsi ugwaruka abakuze bose nukuvuga bari muri kino gihugu cy'u Burundi
bavuga ati ibintu si vyiza ubu tuko turaca mu ngorane nyinshi tubivugisha ukuri nta hope bafise bahe message mu bihe bigoye niho inkomezi zawe zigaragarira ukubaho kwawe gutegerezwa kuba inyishu mu kibano kuri wewe mu muryango no ku gihugu hama kandi utegerezwa kubaho ubereyeho abandi ariyo ngaruka nkavuga ngo ubuntu mu bantu uragira ubuntu niwagira ubuntu buzogutuma ugira abantu hama munywa vya bintu nkuko tubejeje kubibona unabironke ariko kandi muri bino bihe igihugu kiriko kiracamwo ndababwira ukuri peut-être ni mu kindi kiganiro yo muri Amerika hari aba homeless hari abantu bari mekonta hari abantu babayeho nabi hari abantu bagize ikiniki ikibazo ni est-ce que tubona innover tuyibona à moitié plein canke à moitié vide it's all about our mindset donc je mu Burundi ntanagabe bamwe nabiki ibi nabiri and I'm like guys I'm coming back that's where I muhira hama mo Jean abajene dukore cyane je numva no babwira ko gukora cyane darira etazi nukura baza kuraba kino kiganiro musanzwe mu muzi Jimmy baba influencer bose n'abantu bagize ama initiative y'ama association atandukanye mwarakoranye na Jimmy sino n'abadondagura antuka twaragerageje n'ubu turabandanya dukora gusa abantu ndababwira ikintu kimwe umaze kubona passion yawe kora ntuwite kuma obstacle kurahura nayo kora pampo tukigihugu kimeze pampo tuko economy imeze mu bihe nk'ibi nyene niho abatunzi abagwiza tunga bavyukira kora rero na itazi ni abantu bakora ijoro n'umurango ariko twebwe tukuma turi mu bintu ibi n'ibintu bimeze neza so tubwire mindset imeze neza ejo ni heza tomorrow is another day hama rero murakoze mwatukurikiranye mubandanye mugira subscribe comment mupartage kino kiganiro kugira ngo bashobore kubona message Jimmy yaduhaye mwumvize n'ubuzima bwiwe dushobora kuzogukenyera mu kindi kiganiro nkuko yabivuze turakwifurije muzogira ubukwe bwiza imyiteguro myiza ego tuzosubira kubonana ubutaha kuri ubu turabifurije amahoro mu miryango yanyu mugira ubuntu nkuko Jimmy yabivuze ubuntu mu bantu bye thank you